turagiye gusangira amajambo y'Imana dusoma mu gitabo cy'Itanguriro. Igitabo cy'Itanguriro turaza gusoma mu gice cya 18, turaza gusoma no mu gitabo cya 19. Ijambo tugiye kuganira ko ni ijambo rivuga ngo ineza y'Imana ku bagororotsi. Haleluya! Ineza y'Imana ku bagororotsi. Haleluya! Ikigomba nuko tugororoka. Haleluya! Naho isi tovyumva, naho bamwe batovyemeza, Imana irahamagara abayizera kuba mu rugezo rwo kuyigororokera. Haleluya! Kuko umunezero w'Imana nuko ineza yayo yofatana n'ukugororoka. Haleluya! Rero nico gituma bibereye ko tuvuga ineza y'Imana ku bagororotsi. Haleluya! Rero turakoresha igitabo cy'Itanguriro igice cya 18. Igice cya 18 turashaka gusoma kuva ku murongo wa 22 shika ku murongo wa 23. Turajana dusome tunyarutsa. Nizeye ko Bibiliya mwazizanye. Haleluya! Yesu ashimwe. Apana izo mu matelefone ahubwo z'inkaratasi. Haleluya! Izo nizo nziza. Bisaba ko tuza turacamwa akarongo kugira ngo tuze gusubiramwo. Haleluya! Itanguriro igice cya 18 kuva ku murongo wa 22 haravuga ngo abo bagabo barijura bagenda batumbere i Sodomu, ariko Aburahamu asigara ahagaze imbere y'Uhoraho. Maze Aburahamu aramwegera aramubaza ati, mbega none worandura abagororotsi n'abanyabyaha? Kumbure muri ico gisagara hobamwo abagororotsi 50. None wokirandura ntugitunge, kandi kirimwo abagororotsi 50. Icoma bikaba kure yawe gukora ikintu nk'ico, kwicana abagororotsi n'abanyabyaha, abagororotsi n'abanyabyaha bakaringanira. Icoma bikaba kure yawe, none umucamanza w'isi yose ntiyokora ibigororotse. Haleluya! Gushika ku murongo wa 33 muraza kubandanya. Aha tubona Aburahamu amaze kumenya plan cyanye ico Imana yagambiriye kuri Sodomu. Aburahamu yingingira Sodomu. Icyatuma yingingira Sodomu nuko mwene wabo kuri se wabo niyo yarari, Loti. Aburahamu agira umutwaro, yegera Imana aciye bugufi, aravuga ati, nivyo Sodomu ugiye kuharandura, ariko se nimba hari abagororotsi hakabayo n'abanyabyaha, wowe kuri Imana igororotse, mbega abo bantu wojaniranya? Aburahamu atangura kwinginga, Imana imugirira ubuntu aringinga. Haleluya! Haleluya! Aringinga gushika ku murongo wa 33, gushikaho naho Aburahamu mubwira ati, mbega hobayo 10, abagororotsi 10, wobasakiranya n'abanyabyaha? Imana yavuga ati, reka da, sinohonye igisagara kirimo abagororotsi 10. Haleluya! Ariko rero mw'ico gisagara nta bagororotsi 10 bariyo. Yesu ashimwe. Kuko iki gisagara cy'i Sodomu cyari igisagara kirimo ivyaha, haleluya, bikomakomeye cyane. Nico gituma Aburahamu agejeje ku bagororotsi 10 yaciye agezaho, kuko yavuze ati, mava ndenga karimbi. Ariko yizigira Imana. Haleluya! Niyumvira ko muri we naho Bibiliya itabivuga ko yahere ku bagororotsi 50 agashika kuri 10, uko abaza Imana kumbure ko yasubiye kwibuka imbabazi z'Imana.
aravuga ati nimba imana yo kwihanganira abagororotsi 10 ntirandure igisagara, kumbure ko ubuntu bwayo buzoshika k'uyu mwene data Loti ari muri kiya gisagara, imana ikamuzigama. Aleluya. Aho mu gice cya 19 niho tubona ingene vyagenze uhereye ku murongo wa 16 ngo maze akijujura abo bagabo bamufata ukuboko nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bombi Uhoraho amugirira ikigongwe, bamukurayo bamuterera inyuma y'igisagara. Bamaze kubakurayo, umwe muri bo aravuga ati hunga ntupfe, ntukebere inyuma cyane nturuhe uhagarara utararangiza iki kiyaya cyose. Hungira kuri iriya misozi woye kuranduka. Loti arabisha ati oyaye mugenzi, suko raba umusavyi wawe uko ngiriwe akagongwa imbere yawe, kandi ukaba ungwije kw'imbabazi zawe izo ungiriye ngukize ubugingo bwanje. Erega sinoba ngihunga ngo shike kuri iriya misozi ico cago kitanshitseko kikanyica. Raba kariya gasagara niko kari hafi ko guhungirako, kandi ni na gatoya. Nyemerera se mungireyo, mbega si gato nyene, mbone gukiza ubugingo. Aramwishura ati nuko ndakwemereye no kuco uvuze ico, kutarandura igisagara uvuze, ariko ihute uhungireyo, kuko ataco nshobora gukora utarashikayo. Nico catumye ico gisagara citwa Sowari. Aleluya. Yesu ashimwe. Rero ico twovuga niki, turabona yuko vy'ukuri Loti yaratabawe, kuko Aburahamu yari yinginze. Ariko none nimba turiko tuvuga ineza y'Imana ku bagororotsi, ivyo twogenda tuvuga mu ncamake n'ibiki. Aha dusubiye mu gice cya 18 ku murongo wa 20, ku murongo wa 16, igice cya 18 tuje ku murongo wa 22. Ngabo bagabo barijura bagenda batumbere i Sodomu, ariko Aburahamu asigara ahagaze imbere y'Uhoraho. Aha umanutse turabona ingene vyagenze mu gice cya 19 ku murongo wa 16, ngo maze akijujura abo bagabo bamufata ukuboko nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bombi Uhoraho amugira ikigongwe, amukurayo amuterera inyuma y'igisagara. Yesu ashimwe. Turabona ukuntu Loti yatabawe, ariko turiko turaraba ingene Loti yatabawe. Imana niyamutabaye kubera yasanze babagorotsi 10 bahari. Imana yatabaye Loti kubw'ubuntu bwayo. Aleluya. Kuko isengesho rya Aburahamu kwari uko Imana yozigama ico gisagara nimba kirimo abagororotsi 10. Ariko tubona ko igisagara cyaranduwe kuko ntikirimo abagororotsi 10, ariko Loti nk'umugororotsi w'Imana umwe yariyo arakira. Aleluya. None yakijijwe niki? Loti yakijijwe n'ineza y'Imana. Aleluya. Yakijijwe n'ineza y'Imana. Ntiyakize kubera hari abagororotsi muri Sodomu. Ntiyakize kubera iki gisagara cyagiriye ubuntu kubera harimo abagororotsi. Imana iriko iraraba ico gisagara, yabona cyose canduye, yabona cyose kirimo ubugarariji, yabona cyose kirimo amabi atovugwa. Loti ineza y'Imana imushikako, Imana iramukiza. Aleluya.
rero bene data, ineza y'Imana ku bagororotsi ihagaze he? Ihagaze ubwa mbere ku buntu bw'Imana. Haleluya. Ihagaze ku buntu bw'Imana. Bene data, dufise Imana itwihanganira. Dufise Imana itwihanganira. Loti ntiyakijijwe kubw'ibikorwa yakoze. Haleluya. Naho tubona Loti ahimbaza Imana i Sodomu. Naho tubona ivyo Loti yarakoze nk'umugororotsi mw'iki gisagara c'i Sodomu. Naco Loti avugwa ko mw'iki gisagara nk'igikorwa cotuma Imana imuzigama. Icatumye Imana imuzigama n'ubuntu bwayo gusa. Rero ineza y'Imana ku bagororotsi ishingiye ku buntu bw'Imana. Haleluya. Sinzi ko twama tuvyiyumvira. N'ubuntu bw'Imana bukiduhagaritse muri kino gisagara ca Bujumbura. N'ubuntu bw'Imana butuma tuva aha tugashika hariya ataco tubaye. Yesu ashimwe. Ubundi aparke turi muri Kristo Yesu hari intege nke dufise. Yesu ashimwe. Imana iradukunda ikadukundira muri Yesu. Ariko iyaba Imana yovuga ati ivyo kubakundira muri Yesu reka ndabibike ndabe ko nokorana nabo biciye mu ngene bo bariko barabibona n'ingene babikorerako, nta kintu na kimwe tworonka. Nta kintu na kimwe twoshikako. Naco twovamwo. Naho twogera. Haleluya. Rero Imana ituzigamira muri Yesu. Imana iturabiye muri Yesu iradukunda. Iratugirira neza. Nayo ubundi umwana w'umuntu afise intege nke nyinshi. Haleluya. Rero Loti nta kindi cyamukuyeyo n'ubuntu bw'Imana. Kuko ugerageje kwiyumvira ingene Loti yashitse i Sodomu, ntaco Imana yari yamutumyeyo. Yesu ashimwe. Loti Imana si yari yamurungitse muri Sodomu. Iyo ataba ubuntu bw'Imana, iyaba Imana ikubitiraho, Loti yakubitirwayo kuko ntawe yari yamutumye i Sodomu. Ubuntu bw'Imana bufatanye n'uko Loti ingene yashitse i Sodomu Imana ntavyo yarizi. Iyaba Imana atari Imana y'ubuntu yamukubitirayo n'ibintu byose ikamukubitirayo ikamuherengeteza. Ariko Imana kuko ari Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo iravuga ati uyu mugabo naho rimwe na rimwe we afise intumbero ziwakurikirana atumvirije Imana akisanga mu vy'Imana idashaka, uyu mugabo ndamuzi mu murongo w'abantu b'Imana, reka ndamugirira ubuntu. Tuzigamwe nuko turi mu murongo w'Imana. Haleluya. Tuzigamwe nuko turi mu murongo w'Imana. Yesu ashimwe. Uyu munsi nimba warakijijwe, ndagomba kukubwira yuko turakeneye gutungana bene data. Ibi nimba vyaranditswe nukugira ngo bitwigishe. Nutahane message bwati kizima ndi muri Yesu nzoguma nkora utunyanga, Imana izobanda indabira mu uyu murongo wo mu vyagakiza. Imana si kazino. Imana ni Imana. Ibi vyandikwe kukwigisha. Nimba Loti yaragiye i Sodomu akagenda ataha umurungitse, ntuji i Sodomu ngo ubuntu bw'Imana nanje buzonsanga i Sodomu. Siko bimeze. Niwihenda ubuntu bw'Imana buzogukubitira i Sodomu. Uyu munsi rero ni vyiza ko wiyumvira ingingo uri kurafata. Ni vyiza ko uri kwiyumvira ivyo uvuga. Ni vyiza ko wiyumvira ku ngeso zawe. Haleluya. Imana irakomeye. Kandi Imana siyo gukinisha. Imana nisomwa mu mutwe, ahubwo Imana isoma mu mitwe. Naka kanya irikira kurondora, irikira gusoma. Ikibazo gihari, mbega Imana irikisoma mwiki?
baza mugenzi ati mbega iri kigusoma mwiki? Imana ibwira Aburahamu aha mu gice cya 17 ku murongo wa mbere. Aburahamu Imana iramusezeranira iramubwira ati we mugabo wowe ndagufise kumugambo udasanzwe. Ariko Aburahamu akama ashaka gusoma Imana. Imana ikamubwira ati none we Aburahamu we tekereza. Aburahamu ati none nekereze gute rega je ndashaje. Ano na never. None isezerano ryawe ni rizima cyane riri plake. Imana yamubwira ati Aburahamu ntutirigane, uhora ugendera imbere yanje utunganye rwose, kuko ndi Imana ishobora byose. Ku myaka 99, aleluya, mu gice cya 16 tubona Aburahamu yicira inzira akabyara ku ncoreke. Avuga ati jewe ndafise ibintu mugabo simbona uzotorana. Imana tugendana kumbure byarayinaniye. Hari igihe wimvira ngo ibyawe Imana byarayinaniye. Ibyawe sakayobera abahinga. Imana ni Imana ishobora byose. Naco bitwaye imyaka bimaze, naco bitwaye igihe giheze. Ku myaka 99 Imana ibwira Aburahamu marche devant ma face dans la sainteté. Uhora ugendera imbere yanje utunganye. Nawe ushaje igihe cyo gutungana ntukivemwo, bandanya. Ni imyaka 99 nibyo urashaje, mugabe ivyanje ntawe ntibirahera. Gumugendera imbere yanje utunganye gose, kuko ndi Imana ishobora byose. Uzogororoka kugeza ryari? Ineza y'Imana ishika kuri Aburahamu ku myaka 99. Arakaheze. Dufise Imana idacegwa, dufise Imana itagira karimbi, dufise Imana itagira urubibe. Ineza y'Imana igendana n'abagororotsi biciye hehe? Mu buntu bwayo, mu buntu bwayo. Aleluya. Ubundi yaba Imana ishira ibintu ahabona ntituba tuja no mu bantu. Oya, kwa rige wambara ishati nziza ukiterera hejuru, mugabo yambara Imana ikugurura ntiwova mu bantu. Dufise Imana igira neza. Haleluya. Iyaba Imana yihishura ikerekana ingene abantu bamwe bavuga abandi nabi ntitwova mu nzu. Haleluya. Imana yabishira habona tukaraba ishari iri mu bitirirwa Imana, n'inzigo iri mu bitirirwa abantu, n'amacakubiri n'agakenge n'akagayo kari mu bantu b'Imana ntitwoja habona. Yesu ashimwe. Rero dufise Imana itwihanganira. Haleluya. Dufise Imana itwihanganira. Rero umunsi iyo duhimbaza dukwiye guhimbaza, ariko tugashishikara kwimvira ko Imana yaduhamagaye ni Imana igororotse, kandi ishaka ko tuba perfect, ishaka ko tugororoka. Yesu ashimwe. Ishaka ko tugororoka. Rero dufise Imana itagira inzigo, dufise Imana itagira ishari, dufise Imana yiteze ko abantu bayo baja mu murongo. Aleluya. None burya Loti si yari yahisemo kuja i Sodomu. Aleluya. Yesu ashimwe. Rero Imana ni nziza cyane. Tito igice cya 3 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Umurongo wa 4 avuga ati ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyagwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera. Aleluya.
ndagutera intege mwene data, nimba warizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, amaso y'Imana akubona ukundi. Yesu ashimwe. Isi ishaka kuvuga ati iby'abagororotsi mubireke, ntawe ugororoka ntawe uhari, ariko twatewe iteka, haleluya, twatewe iteka ryo kwitwa abagororotsi b'Imana muri Kristo Yesu. Ni iteka twatewe. Uyu munsi birashoboka ko tugororokera muri Kristo, birashoboka ko twubahira Imana muri Kristo, birashoboka ko ururimi rwacu ruvuga ibyiza muri Kristo, birashoboka ko dukunda abantu bose muri Kristo, birashoboka ko twihangana muri Kristo. Haleluya. Kuko iyo twizeye ducika abagororotsi b'Imana muri Kristo. Naco wokora ngo ube mw'uru rugezo rw'abagororotsi b'Imana. Loti naco yakoze ngo Imana imwemere, ariko Imana imubonera mu ihanga. Nawe Imana ikubonera mu ihanga, ariko ukwiye kumenya ko uri mu ihanga, ukagenda uko ab'iryo hanga bagenda. Haleluya. Kugira ngo ubuntu bw'Imana burushize kugwira ku buzima bwawe. Haleluya. Rero ineza y'Imana ku bagororotsi yovugwa. Iyi n'ubuntu n'ukwihangana kw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Turashaka gukomera Imana amashi. Haleluya. Ikindi twovuga, aha nyene twasomye aha gice ca 18 ku murongo wa 10, gice ca 19 ku murongo wa 16, ngo maze akijujura, twahasomye, abo bagabo bamufata ukuboko nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bombi, Uhoraho amugira ikigongwe, amukurayo, amuterera inyuma y'igisagara. Yesu ashimwe. Uyu murongo utangwa uvuga ngo akijujura. Kirumvikana? Mu yandi majambo akivuvura, agifufura, agitebaganye. Mu yandi majambo Loti ariko arimvira ati mbega ndagenda cyangwa singenda. Kubera iki Loti yariko arijijanye umutima kugenda cyangwa kutagenda? Loti avait investi dans mu gisagara. Bishoboka ko yavuga ati ngeze ku mazu 5. Bishoboka kuvuga ati ngeze ku miduga 40. Bishoboka kuvuga ati ngeze ku bwato. Bishoboka kuvuga ati ubu ndashobora kuronga n'indege ijana ibintu byanje kabigarukana bidahuye na obstacle. Loti kuva muri kino gisagara yari urgence. Byarihuta cyane, kuko abaranduzi bahageze, bari pre, bagomba guhonya akarere. C'est l'ordre divin. Burya l'ordre divin irakaze. Bibiliya ngo akijurura. Mu yandi majambo, Loti ariko arafyina hafyikiye. Ni Kirundi? Ariko arakinira mu byo badakiniramo, ariko arakinira aho badakinira, ngakijujura. Yesu ashimwe. Ubundi Imana ni nziza, kuko uyu mugabo ngakijujura, ng'Imana imufata ukuboko, nuko umugore wiwe, nuko abakobwa biwe, kubera yanse kuva mu gisagara ngo bamuta hanze y'igisagara. N'ubuntu Imana igira neza. Loti nashaka kuva mu gisagara, aracajujura, gasekebuye ya etaje,
yanzwe ngo baramufata ngo bamuta hanze. Ineza y'Imana ku bagororotsi. Haleluya. Ineza y'Imana ku bagororotsi aha ndayibona. Dufise Imana itubera amaso, dufise Imana ituzigama, dufise Imana itugwanirira. Burya abagororotsi ineza y'Imana nuko ibagwanirira intambara bo batabona. Imana ibazigama ibyo batazi, Imana ibakingira ibyo batabonye. Haleluya. Kuko Loti ahagaze mu vyiwe. Nuko ubundi Satani aturondera amasaha 28 ku masaha 20. None Satani burya ntashoboye kudutera twebwe, arabishoboye. None kubera ko atabishobora, ngo mu kutuzigama Imana nihunyiza. La main de l'Éternel niyo yafashe Lot avec sa famille imuta hanze y'igisagara. Yesu ashimwe. Ngira Lot yisanze hanze y'igisagara ntiyatahu. Banshize hanze y'igisagara. Bya bintu hari igihe Imana yemera ko akazi gahagarara kubw'ineza yawe. Haleluya. Hari igihe Imana yemera ko relation zimwe zihagarara ku basore n'abigeme bari nga bakarira, ariko hari neza y'Imana. Hari amaviza amwe abura kubera ineza y'Imana. Hari ingendo zimwe zihagarara kubera ineza y'Imana. Haleluya. Hariho amaforce couche yabababaje mugabo yavuye mu kugira neza kw'Imana. Hari ibintu tutarakira gushika uyu munsi ariko himbaza Imana. Hari ineza y'Imana. Loti mu byo yakoreye mw'ico gisagara ntiyari yiteguye kuva i Sodomu. Yari yarahakoreye, yari yarateye imbere, yari afise ibintu byinshi, mugabo ireta mu mugambi w'Imana yuko avayo. Mugabo ntiyiteguye. Haleluya. Mugabo Imana, kuko Loti wewe atabona ko igisagara mu matiyesi kigira gitwe mu muriro, ntazi ikintu na kimwe. Yesu ashimwe. Bene data turakwiye guca bugufi. Yakagira umuntu yumva umenga niwe si wewe. Hari abantu ntatahura. Umwaka uheze wazubona umuntu yazigamye udufaranga muri rimikashi do 31 aja kumuwaja wa rimikashi akavuga ati nkurira y'amahera. Ati ukurayo yose, kurayo yose. Uraza abantu bapfuye. Kima none ala fendora na amafaranga caribwa yose. Kubera hari abantu bapfuye. Hamwe nitumutahura mugabo uyu muntu nukumutahura. Yesu ashimwe. Erega Imana yaramuzigamye. Reka arye uko ashoboye. Arye ahimbaza Imana yamu. Burya Imana ikunda abantu baciye bugufi bene data. Imana itugwanirira intambara nyinshi. Ineza y'Imana ku bagororotsi tuyitahure. Loti yumiye ku bintu. Natwe rega niko bimeze kino gihe. None wirigwa he? Twirigwa ku bikorwa, twirigwa hirya no twirigwa turiruka inyuma y'ibintu. Twiruka twacupiye mu bintu. Twirigwa turushe. Twirigwa twiruka. Twagera mu gitanda tugashwana kubera indya zitarasha. Aho gupfukama muri salo uvuga ati Mana ndagushima ko wanzigamye, uri kurabaza aho indya zigeze. Bazizanye utata, uziriye utata, ugacuja mu gitanda ugaca wiryamira. Ubu uri muri erere. Haleluya. Dufise Imana ituzigama. Dufise Imana itubera amaso. Dufise Imana idukingira. Haleluya. Bene data y'Imana itatubera amaso, nitwova muhira mu gatondo ngo dutahe mwijoro.
ntibyokunda. Ntitworyama mu ijoro ngo tuvyuke mu gatondo, ntibyokunda. Dutegwa umunota ku wundi, abadayimoni badutangatanga hirya no hino. Umwasi ahiga umwana wawe hasi kubura hejuru. Mais les anges de l'Éternel sont toujours là, bari ngaho. Kubera iki? Kubera Imana iriko irakuravuga ati uyu muhungu yaremeye aja mu murongo w'abizera. Haleluya. Naho mbona hari ibikimugora, afise umutima wanje, aragwana, aragerageza, nakatagira ngo yitandukanye. Uburinzi bw'Imana bukamuba ko. Komera Imana amashyi menshi. Haleluya. Yesu ashimwe. Dawidi yari yarabitahuye. Nico gituma yavuze ati ndashaje, ariko sindabona umugororotsi yahebwe. Dawidi yarafise umutima w'Imana, mugo yarafise n'intege nke, ariko mu mutima w'Imana yarafise, yamaze kubona ko Imana ari inyembabazi. Yavuga ati hakongwa hanze notuma ngwa mu ngoro y'Imana, hakongwa mu basi notuma ngwa mu maboko y'Imana. Ngo yama ku birenge vy'Imana, yama mu maboko y'Imana, wame ku birenge vy'Imana, wame muri presence y'Imana. Nico gituma mvuga ati ndashaje, sindabona umugororotsi yahebwe. Ncanye uruvyaro rwiwe rusegerereza. Haleluya. Dukwiye kuvyiyumvirako. Ubuzima bw'abagororotsi si ubwo ngaha, ubuzima bw'abatunganye si ubwo ngaha. Haleluya. Si ubwo ngaha, nibiherera ngaha, de génération en génération. Haleluya. Imana ishishika kuvuga ati narabanye n'umugororotsi wanje tel, no kugisanira. Loti nta kindi cyatumye Imana imuzigama, nuko uyu Loti Imana iramuzi mw'iri hanga, iramuzi muri ba sogokuruza, n'uwamuka kuri ba sogokuruza. Rero uyu munsi iyo uri kuragenda nk'uko bibereye, uri kuracira inzira n'umwana wawe. Haleluya. N'umwuzukuruza wawe, iyo mpwemu izomuherekeza. Haleluya. Uneza y'Imana ku bagororotsi ni ukuzigamwa kwabo, ni ukurindwa kwabo, ni ukugirirwa neza kwabo. Ivyo bigaca mu byo tudatahura. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari indege warase zasambukiye mu kirere, hari ubuzi bwarimo ibibazo Imana yahagaritse, hari abantu Imana yagutandukanije nabo utazi igituma vyabaye. Imana iriko iratuzigama, ntituzigama yaduhanuje ngo itubwire ati hari ibi n'ibi n'ibi. Ariko Imana mu buntu bwayo hari ivyo yakuyeho, hari ivyo yasenye, hari ivyo yagutandukanije navyo. Haleluya. Hari Imana, hari abavuga ngo hako iguhomba yogu none bijya n'ivyo. Haleluya. Hari Imana yemera kuhomba kugira ntupfe rubi. Erega hari ibintu biba byinshi umuntu agasara, agatangwa kwimvira umugore wa kabiri. Ibintu vyagwira agatangwa kwimvira n'uwa gatatu. Umuntu nagira apfe kweli, Imana ituma imuhombya. Yesu ashimwe. Twama twumvise naheza abantu ngaba baza ati j'étais patron, sinari nzi ko gukena bibaho. Mwaka avuga ati ubu ndasaba 10,000, ariko kandi mfise amashimwe kuko nari agahambaye. Mugabo Imana irabikunguta vyose abikuraho. Uyu munsi ndamuhimbaza. Haleluya. Rero hari Imana kugira ikuzigame iguhombya, hari Imana kugira ikuzigame ihagarika ivyo wari uhagazeko, hari Imana kugira ngo ikuzane ibanza gutwara ibintu.
rero ineza y'Imana ku bagororotsi yamaho, ni ukubazigama, ni ukubarinda, ni ukubakengera. Aleluya, Yesu ashimwe, amena. Rero turashaka kubandanya twongera twiyumvira guheraheza. Yesu ashimwe. Aha turabona aha mu gice cya 19 Loti Imana imaze kumuta hanze y'igisagara. Aha ku murongo wa 18 dore ku murongo wa 17 ngo bamaze kubakurayo, ni ukuvuga ngo bamaze kwisanga bari hanze y'igisagara. Ubundi ntibyari bwahere. Loti yarasa akabazo ko kuva mu gisagara. Mugo bamutaye hanze y'igisagara, ntiyari yamaze kurengana aho umuriro udashika. Yari n'ahantu haza guturirwa tujuru. Babanje kumudekonekta n'ibintu kugira ngo barabe ku ubwenge bwogaruka. Erega ubwenge buragaruka. Aleluya. Ngo bamaze kumukurayo, umwe muri baravuga ati hunga ntupfe, ntibirahera. Ntukebere inyuma kandi nturuhe uhagarara utararangiza iki kiyaya cyose. Hungira kuri iriya misozi woye kuranduka. 18 Loti arabisha ati oyaye mugenzi suko. W'Imana turamwe tuhagarariza. Aleluya. Ngo umuntu bari kwamubwira ati kuramo mena ngo suko. Ngo raba umusavyi wawe ko ngiriwe akagongwe imbere yawe, kandi ukaba ungwijije kw'imbabazi zawe izo ungiriye ngo unkize, ngukize ubugingo bwanje. Erega sinoba ngihunga ngo nshike kuri iriya misozi, ico cago kitanshitse ko kikanyica. Raba kariya gasagara niko kari hafi ko guhungirako, kandi ni na gato, nyemerera mungireyo, mbega si gato nyene. Ni nkuko ikabwira Imana terega haturire hose mugabo undeke mungire kuri karya, kandi karya gasigaye ntuzobuhombi. Ni gato, si gato, naco kije kuko jewe sishaka gushika kuri ya musozi unyeretse, umuriro w'abandi gase, ndanashaje, ni kure dimwe. Reka rero unshire kuri kariya gasagara, ni gato naco uhomba, ahandi urahari igita mugabo jewe undeke nje kuri kariya gasagara. Ngo mbone gukiza ubugingo bwanje. 20 aramwishura ati nuko ndakwemereye no kuco uvuze ico, kutarandura igisagara uvuze, ariko ihute uhungireyo kuko ataco nshobora gukora utarashikayo. Nico catumye ico gisagara citwa Sowari. Ku murongo wa 27 haravuga ati Aburahamu ahenga mu gatondo, arazinduka aja hahandi aho yarahagaze imbere y'Uhoraho, yerekeza amaso ahahera i Sodomu n'i Gomora n'igihugu cyose ca kiyaya. Aritegereza abona imyotsi y'ico gihugu ipfunduka, imyotsi y'itanure. Igihe Imana yarandura ibisagara vyo muri ico kiyaya, yibutse Aburahamu irungika Loti ngo ave muri ako gatikizo. Igihe yakomvomvora ibisagara Loti yabayemwo. Loti hageze ko ahunga ngaheze, murumva ko yagumye Loti adefanda yishishitira. Mugabo Imana ngo yibutse Aburahamu. Intercession y'abagusengera irimwo mu neza z'Imana ku bagororotsi. Aleluya. Loti yakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, akizwa kubera Imana itubera amaso ikatuzigama. Loti yakijijwe kubw'amasengesho y'Aburahamu. Imana avuga ati
ntacyo nokora ukira, ndakwemereye jyaho wumva ushaka, ndemeye kujya kuri kariya gasagara, kuko ntacyo nshobora gukora ukiri ngaha. Kubera iki? Kubera umusabyi w'Imana Aburahamu. Haleluya. Ineza y'Imana ku bagororotsi ni uko Imana ishira ku rugendo abagusengera, ni uko Imana ishira ku rugendo abagushigikira. Ngo Imana yanga kurandura Loti, muranduye muri iki gisagara, yiyumviriye Aburahamu. Haleluya. Bene data n'abantu batwingingira, Yesu ashimwe. Igihe twe turi mu byacu turiko turiruka, igihe turaye turushe, igihe turaye dufise itiro turiko turarota turushe, hari abantu Imana yahaye ubuntu bwo kutaryamira. Bavyuka Imana ikabashira ku mutima wawe, bakarara barakwingingira. Mu gatondo ukavyuka uduza ipantaro gusa ugenda, mwene data yaraye aringinga. Tuzigamwa n'abatubera mu kirengero. Imana iradukiza kubera abadusengera. Navyuzi mugabo hari umuntu wagusengera. Yesu ashimwe. Hari umuntu agusengera. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndibuka tutarakizwa, hari ukuntu akunda kubona nk'umukizwa yaje, ugasanga yicaye mu rupangu iwanyu. Kubera waba umuzi ko ari umukizwa wo muri quartier, mugo kubera yagutinya ugasanga aricaye gusa, ariko araganiriza abandi, ukamubona kuraba gutya, kubera ukara akabura haca. Haleluya. Hari abantu batwikorereye umutwaro. Haleluya. Aburahamu yarikoreye umutwaro wa Loti. Niyumvira yuko Aburahamu naho yagejeje kuri 10, tubona yuko umunsi ico gisagara giturirwa ngo yaciye asohoka. Niyumvira yuko naho yagejeje kuri 10 botuma igisagara kitarandurwa, nibaza ko Aburahamu yanonse revelation yo gushishikara yingingira Loti. Haleluya. Kuko aha ku murongo wa 29 nguge igihe Imana yarandura ibisagara byo muri ico giyaya, yibutse Aburahamu, irungika Loti ngave muri ako gatikizo. Biboneka ko Aburahamu ashobora kuba yagumye ku mavi. Haleluya. Ndashima Imana ku bantu bambera ku mavi bari hano. Kuko barahari. Nawe ushima Imana ku bantu bakubera ku mavi bari hano. Ineza y'Imana ku bagororotsi nuko ari abantu Imana ashize ku ruhande rwabo, babiyumvirako. Yesu ashimwe. Babiyumvirako. Hari abantu bahagaze mu mavuta y'abandi, bobo bama gusa bisinziriye. Mwene da, kuba utari mu vyaha ntibikwiriye. Ukwiye kuba ku musozi w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari abantu n'ivyo batari mu vyaha, mugabo muri bo ni kawukawu, barumye. Igituma bagihagaze ni kubera hari abantu bobo bavuga ati reka dusenge, reka dusenge. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero uve mu itiro ryo mu buryo bw'impwemu, nawe utangure guhagarara mu kirengero nk'uko kwa Aburahamu. Yesu ashimwe. Umurongo uri muri Yakobo igice ca 5, Yakobo igice ca 5 umurongo wa 16, Jacques 5 verset 16. Haravuga ngo mwaturanire ivyaha vyanyu musengeranire, kugira ngo mukire ingwara, ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba, ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo.
Aleluya. Yesu ashimwe. Muri Kristo Yesu nturi wenyene. Hari abantu Imana igenda ishira ku mutima abandi bakabahagararira, abantu gashishikara guhagarara naho bobo bitwararitse ibintu byabo gusa, bitwararitse imigambi yabo gusa, bitwararitse ibyo bagomba gushika ko gusa, ugasanga n'abakristo banyandwi bo kuwa Mungu gusa. Ariko Imana ishimwe yuko iperimeta yuko n'ubuntu buri ku bandi bantu budushikako kubw'amasengesho yabo. Aleluya. Rero Imana ibahezagire bene data. Aleluya. Haleluya. Ineza y'Imana ku bagororotsi yamaho. Aleluya. Yamaho mu buhe buryo dufise Imana twihanganira naho hari bituboneka ko nk'intege nke. Dufise Imana itubera amaso, itujabutse ikaturengana imitego y'umwansi, ikaturengana ishari n'ifuhe ry'abadayimoni. Ivyo navyo tubona, ariko dufise Imana iduterura ikaduterera kure katurenganya. Kandi dufise Imana ituzanira abapartenere, abantu badusengera, abantu badushigikira, abantu batuba hafi. Aleluya. Imana yumva abarara bapfukamye basenga ku bwawe, Imana igahagurutsa ukugira neza ku bugingo bwawe. Dukomere Imana amashi menshi. Turashaka kuvyaguruka, dufate akanya ko guhimbaza Imana. Mimbaze, mimbaze Yesu yanyogeje, anyigisha kumusenga, bituma mpora nezerwa, mimbaze, Yesu yanyogeje, anyigisha kumusenga, bituma mpora nezerwa, mimbaze, mimbaze Yesu yanyogeje. Uti nasezeranije Yesu, ubisubiremo, ubivuge uvyiyumvira. Uduze ibiganza byawe, Imana ikugendere muri kino gitondo. Umwiyumvire ko nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Sizoreka Yesu yanyogeje, anyigisha kumusenga, bituma mpora nezerwa, mimbaze, mimbaze, mimbaze Yesu yanyogeje, anyigisha kumusenga, bituma mpora nezerwa, mimbaze, mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha. Reka ubwire Yesu ati ndagukunda Yesu, nduzi ijwi ryawe,
mubwira ati ndagukunda Yesu, ndagukunda kuko wabanje kunkunda. Duzi ijwi ryawe, naho mwene data akuri iruhande atosenga, senga wewe. Duzi ijwi ryawe. Nacho turi atari Yesu, nacho tubasha atari Yesu. Nta munezero twogira tutamufise, nacho twokora tutamufise. Shima ubuntu bwiwe bwamuzanye kukurondera. Ubwira ati ubuntu bwawe buramagije, ati naho nobura amafeza n'amazahabu, ubuntu bwawe buramagije. Duzi ijwi ryawe, bwira uwo mwami kagira neza, vuga ineza yiwe, senga. Mana uri mwiza, duhagaritswe n'ubuntu bwawe, tugendeshwa n'ubuntu bwawe, tutuzwe n'ubuntu bwawe, turiho kubw'ubuntu bwawe, duhemeshwa n'ubuntu bwawe, tuboneshwa n'ubuntu bwawe, tuganzwa n'ubuntu bwawe. Uri Imana, uri Imana igira neza, uri Imana igira neza, uri Imana igira neza, uri Imana igira neza. Sorere bege tanga, duzi ibiganza byawe. Yesu mwami yakoze, ndi kumwe nabo mwicu. Senga Imana yawe imbere yayane, zoririmba sorire begetangaza Yesu. Senga, senga, duzi ijwi ryawe. Ndi kumwe, ndi kumwe abo mw'ijuru, imbere yayane. Reka uduze ibiganza byawe. Si wewe wiganza, si wewe wizigama, nuriho ku bwenge bwawe, nuriho kubera ibyo ufise warondeye. Bwira Imana ati ni wewe muzigamyi wanje, ni wewe murinzi wanje, ni wewe undenganya imitego y'abadayimoni, ni wewe unkingira mu kirere cy'umwiza, ni wewe uzigama, ni wewe muzigamyi wanje. Ndiho kubw'ubuntu bwawe, ndiho kubw'imbabazi zawe, ineza yawe iramagije. Ni wewe umbera amaso, ni wewe unzigama, ni wewe unkingira, ni wewe uncunga, ni wewe murinzi wanje, ni wewe Mana yanje, ni wewe unkiza, ni wewe undokora, ni wewe gitandara nihishamwo, uru rutare mpagazeko, uru bugingo bwanje, uru buhungiro bwanje, uri Imana yanje, ni wewe Mana yanje, uri Imana igira neza. Twaragwaye uradukiza, mubwire ko yakugiriye neza. Waradukingiye mu ntambara, waradukingiye mu bibazo, watugiriye neza. Uri Imana ihambaye, ntiwigeze uduta, ntiwigeze uduheba, watugiriye neza. Turaguhaye amashimwe, mukomera amashyi menshi.